Gabriel Rufyiri umukuru w'ishirahamwe Alukome arifuriza ibikorwa vyiza leta nshasha iheruka gushingwa. Hagati aho aranasaba abagize leta ko kwerekana amatungo yabo uko bisabwa n'amategeko. Gabriel Rufyiri rero akaba yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Hari n'ibindi bitari bike yashikirije, reka tumwumvirize. Ubwa mbere twagomba dufate kano kanya tubakeze kandi tubipfurize kururanirwa cyane cyane mu gihugu kidasanzwe bafise cyo guteza imbere Uburundi n'Abarundi. Tubipfurije kururanirwa kugira ngo Imana izobahe ubwenge n'ubuhinga n'ubukerebutsi bwo gushitsa imigambi n'imigabo nyene icubahiro umukuru w'igihugu adahengeshanya na gato kuvuga, ubona mbere ko abivuga ashize ingufu cyane mu bintu bimwe bimwe. Ubwa mbere aravuga yuko iterambere rigomba kuza mu gihugu, kandi kira noneho murabizi burya iyo uri umworo ugawa n'abantu bose nta teka ugira, nta jambo ugira mu bantu. Nico gituma rero kumva uno munsi Burundi aricyo gihugu ca mbere gikenye ku isi, ku buryo Banki Mondiale na FMI bavuga yuko umurundi aronka amadolari ari munsi y'amajana 270 ku mwaka. Murumva neza yuko bizotugora gushikira ya ntumbero igihugu cihaye y'umugambi w'iterambere mu gihe tutoshiramo ingufu gose kugira ngo ivyo bishoboke. Tukifuza rero yuko iyi leta nshasha hagiye ko nko mu myaka 2 mu myaka 3 imbere y'uko dushikira umwaka wa 2027 ko kumva ko twashitse n'imiburiburi ku madolari 1000 ku muntu kandi ku mwaka, kandi birashoboka. Ivyo rero tukizera ko bizoshoboka biciye muri wa mugambi leta yashiraho, umugambi witwa umugambi w'igihugu w'iterambere, Plan National de Développement. Uyo mugambi rero tukizera yuko uzoshoboka ari uko wa mugambi umukuru w'igihugu adahengeshanya kuvuga witwa budget programme, kugira ngo uyo mugambi rero uje mu ngiro, kuko ni nawo mugambi uzoshobora gutuma ibintu bikunda. Kuko abatabizi budget programme ni budget programme ni ukuvuga n'amafaranga atorwa habanje kwigwa imigambi ayo mafaranga aza gukora, kandi baca bashiraho ibintu twita les indicateurs de résultat. Les indicateurs de résultat nizo zifasha kwerekana iyo umuntu ariko araja. Kira noneho nuko umuhinga Sene yabivuze haraheze hafi imyaka 2000, erega iyo umuntu atazi yaja ntazimira. Rero tukizera neza yuko ko igihugu cyafashe intumbero turizera neza ko ibintu bishobora kuzoshoboka. Kugira ngo bishoboke hari ibintu bisabwa bikomeye cyane. Ibintu bya mbere bisabwa nuko ikibazo umukuru yirirwa arashikiriza kijanye n'intwari bereye, abasuma, ababandi, bakaboko, bampema zuzuye, abo bantu batabanje kwigizwa inyuma, nagenda babwire ko bitazoshoboka. Arico gituma twagomba dusabe leta nshasha yarayihagiye
ubwa mbere ibanze ikora ibishoboka byose yubahirize ibwizwa shingiro mu ngingo yaryo ya 95. Iyo ngingo ivuga iti umukuru w'igihugu icegera ciwe umushikiranganje wa mbere abagize ibiro by'inama nshingamateka abagize ibiro by'inama nkenguzamateka abagize leta n'abandi bose basanzwe bashyizweho n'iteko ry'umukuru w'igihugu, abo bantu amategeko abategeka ko bagenda kwerekana ubutunzi bwabo. Mu itegeko nimero 1 agakwego 12 ryo kuwa 18 ndamukiza mwaka 2006 mu ngingo yaryo ya 29 ryo tegeko ni itegeko ryo kurwanya igiturire ryo rishika kure. Iyo ngingo ya 29 yo ishika kure ivuga iti mu minsi itarenga 15 iyi migwi meje kudondagura yose mbere mwashaka dushize ko n'abana babo bakiri minere batarakwiza imyaka 18 bategeza guca bagenda kwerekana ubutunzi bafise mu minsi 15. Nagomba rero muzodufashe gukurikirana abamenyesha amakuru muzo umengo ntihezwe ngo barahiye itariki 8 z'ukwezi kw'icenda, sinzi ko nibuka neza. Iminsi 15 tuharurira ku ntoki twese, yemwe tukazumva yuko iminsi 15 yarangiye bataragenda kwerekana ubutunzi bafise. Bya bintu by'intwari bere tuko turavuga bizoba bitanguye kuduca mu myanya y'intoki. Naha rero duhamagarira ibi tubivuga kugira ngo tubibutse, bibuke ishingiro shingiro rivuga, bibuke icamategeko yandi arikomoka ko bivuga, kugira ngo ya migambi umukuru w'igihugu yirirwa aravuga, ya migambi twese dushigikiye, ya migambi bwa Burundi twipfuza ko ari Burundi buzafise iteka nitekane mu gihugu no mu makungu ishobore gushika. Mugabo tudashobora kubahiriza ibintu nk'ibi bitoyi cyane, numva bizogora gose yuko dushobora gushika kure. Mugabo rero jewe ndemeza neza ko bazobikora kuko ntiyararenga iminsi 15 acasigaye. Nibaza ko mwiyindwi bazoza barabatuma ko mwese muza kuraba nyene bariko barabikora kuko niko bigomba kugenda. Hanyuma ikindi nagomba nongereko, iri tegeko nyene rica rivuga yuko n'abahavuye bateza kuza kwerekana ibyo baronse mu kiringo bari bamaze, bagenda bavyerekane kuko niyo nzira ya mbere itangura y'intwari bereye. Hari irindi tegeko nimero 1 agakwego gashinze ubusa 3 ryo kuwa 31 0 umwaka w'igihumbi 1989. Iryo tegeko rivuga ibijanye no kutabangikanya amabanga, la loi sur les incompatibilités. Mu ngingo yaryo ya 12 agace kayo ka mbere rivuga yuko ata muntu numwe afise amabanga y'igihugu, ni ukuvuga umushikiranganje, umuyobozi mukuru cyangwa umuntu ari we wese afise amabanga y'igihugu aja mu bintu by'urudandazwa. Ariko muramuvyumva biriko barafatwa bari mu isukari, bari mu isima, bari mu binyobwa bya Brarudi, bari mwibi, bari muri biriya. Twifuza rero yuko mw'iyi leta nshasha, iyi leta yarayishitsweho, ivyo bintu byocika nk'umugani, tubumve bari kukiva, tubumve bariko barashira mu ngiro iyi migambi umukuru w'igihugu amaze iminsi ashikiriza yo guteza imbere igihugu, kugira ngo nkuko mu civugo kihari cy'igihugu umunwa wose uronke icyo ufungura, umufuko wose kandi ugira amafaranga. Mugira ngo ivyo bishoboke nuko
amafuku abantu bagomba kujya abandi babicaye abo bantu bigizwa hirya kuko bitagenze gutyo ntibizoshoboka tukipfuriza rero leta nshasha igiyeho kururanirwa mu mabanga yayo kugira ngo ishobore guteza imbere igihugu kandi tukizera neza ko kugira ngo ibi bishoboke nubwo dahengeshanya kubivuga abahinga ni karahara mu ruganda ntibacura les experts nibafate nk'uko babigize mu kurondera wa muhinga yitwa Kirani Hormes yaje kugira réforme profonde ya OBR donc douane impôt na service ya recette administrative ibakabigira kimwe gisata kimwe cyitwa OBR kandi murabizi neza twararonse amaresultat dasanzwe OBR itarajaho mu mwaka wa 2008 igihugu cinjiza amafaranga amamiliyari d'amajana 4 ku mwaka bivuye mu makuru no mu matagisi ariko OBR imaze kujaho igihugu mu myaka iri munsi y'itanu cyaciye cinjiza amamiliyari arenga igihumbi umuntu ashaka kuca yibaza ikibazo none amamiliyari d'amajana 6 yaje mu mifuko y'abantu mugabo twese turabizi murazi ko hariho abantu mwico gihe bari baratunze gusumvya leta urazi ko umuntu wese niganira kuba umuduwaniye kuba umutoza kore n'ibindi ivyo rero barondeye abahinga babafasha kugira des réformes haba mu by'intwari bereye haba mu ibi vyabije twaruvuze ko vyabije babitanguye babarondere kugira ngo igihugu cacu kive kwa hagasuzuguro cyo kwama turiko turavuga ngo turabambere banyomoje mu kurya ibiturire turabambere mu bukene turabambere mwibi muga mu myaka 5-10 bazo bavuga bati turabambere mu iterambere turabambere mu by'intwari bereye turabambere kandi birashoboka cyo ndavyemera ko bishoboka mugabo condition abahinga no kwegeza inyuma babandi